Yes sir. Ndabaramukije uni Madame Joa imuhira media musubiye guhura kandi ndaramukije abarundi mwese mu mpera zine z'isi Amerika, Australia, Afrique, Europe, Asia, East Africa, ahantu hose hari umuntu azi Kirundi. Dusubiye guhura n'umuntu muheruka kera videographe, photographe, umuntu afise impano nyinshi zitandukanye ariwo Kibo. Kibo, karibu kandi muri imuhira media. Ndabaramukije Madame Joa n'amahoro. Ego n'amahoro. Wahuraye? Nanyitse. Kweki wari wanyitse. Imigambi myinshi, ibikorwa byinshi, baranyica, byose urumva. Bigufata umwanya. Washitse muri Canada ushitangura gukora nk'imashini. Ego. Uyu mbivu. Tikwimbivu. Mugabo karonka inoti. Yeah. Bon, en fait ikintu cyatumye nyene ntaboneka kandi ni kubera ibikorwa bitandukanye artistique kandi n'ibindi bikorwa by'akazi nyene. Donc urumva muri Canada umuntu ategerezwa kugumagirane akora nga kugira yegeranye menshi. Okay, uno musi rero Kibo je kukuronderera gusa ku kintu kimwe. Ku kintu kimwe. Urazi ko tugiye kuronka abashitsi batandukanye mbe abashitsi bo amatwi asumira ni bande bazogira show hajya muri show ya Kigingi. Bon, jewe personnellement selon l'affiche kuko bose sindabazi ariko selon l'affiche uko nemeze ndabona yuko dufite abartiste benshi bazoza hama. Bon, nkuko Madame Johnny nareje kubivuga tuko turitegurira evenement izobejo. Izobejo akaba ari evenement ya one man show ya Kigingi. Abarundi twari tumwiteze turi benshi, twari tumukeneye. Abaheruka Kigingi, je naheruka Kigingi mana yanje nkeka ryari. Nkeka kuri Kigingi sama comedy yo ya nyuma. Nkiri mu Burundi, donc urumana ndamukumbuye cyane. Rero ejo azara akaryo keza ko gushobora kubonana hama. Yeah. Yego, naje matwi asumira narumvise ko azoza umukomedien wa kera yitwa Michou ariwe wirikabayabaya aba Vancouver, yari umukomedien akomeye cyane kera mu myaka ya kera imbere yuko Kigingi amenyekana. Hari abandi bakomedien bari bazi nawo umukomedien ngo azoza kugira bifashanye na Kigingi. Abantu baramwiteguriye. Twarumvise club ikomeye cyane yitwa Club Inyambo batamba ikirundi nabonye n'aba professionnel. Ego imbere ko baza muri Canada benshi nibo batambye muri ajya ma club wumva akomeye yi Burundi. Ariko no musi bari ino nabonye ngo bazoza kugira batwereke uburyo bazi gutamba. Narumvise kandi yuko hariyo n'aba DJ bakomeye cyane bazoza baba specialiste. Kandi rero manager wa ariwe yashoboye kuzana Kigingi arafise ukuntu yagize amashwa hamuvuga ati n'abantu bavuga ati je kandi navuga ati yangira yapendereye abantu nawe we ubwo bani yagupendereye nawe kugira gutore nk'umuphotographe ni giki yabonye ni giki yagutoye parmi y'aba videographe na photographe nga muri Edmonton. Bon nibaza yuko personnellement watumiye Kigingi turazinanye kandi ni n'umuntu mwiza cyane. Rero kuba yaramisemwo ni afise impamvu ziwe kuba twarumvikanye twarayaze tukavugana tukapanga ibintu akanyizera akankunda kubera personnellement ni n'umuntu akunda ibikorwa nkora so abikurikirana hafi. Rero urumva yaraje aranyandikira arambwira uti urumva ibintu bimeze uku kandi yonezerera ushoboye kuza kwifatanya natwe kugira uno murundi wacu ibintu byose bigende fresh sana. Rero ndababwije ukuri ibintu bipanze neza cyane nkuko Madame Joseline yababwiye. Wazanye Kigingi manager wiwe ni umuntu yabiteguye ibintu neza cyane. Ngo kandi ntuze d'après amatwi asumira baravuze kujya mu manager wa Kigingi ari trop professionnel. Ngo kandi arakunda ibintu biri bien soigné kugira gutore nuko aba akuzi neza. Ari très professionnel. Erega Kigingi kuri niveau ageze ko rumva niveau iri international. Kigingi ntabwo ari mu Burundi gusa, Kigingi no muri international. Rero byasaba yuko ategereza ko afise umuntu ari serieux, umuntu azi kuntu apanga ibintu, ukuntu agira gute. Rero kubera ndamuzi personnellement narabonye ukuntu ameze, narumvise ukuntu yaga, narabonye donc everything.
rero urumva naje niyo mpamvu nashimye gukorana nawe kuko kenshi si j'aime pas normalement abantu kenshi abantu ba manager kenshi usanga n'abayenseyi ashaka gukoreshereza urugusa ariko wewe n'umuntu ari guca nari ndagukatisha gauche canke à droite ari strict ico aba yahisemo aba ari ico nyene ataragishikana surtout amakalite kuko je ndavye ibintu yatoye Edmonton naravuze ati uyu muntu arazi ko observe kweli manager wa Kigingi n'umuntu azi ko observe honyene kugira atore Nadine top service turamuzi hari abantu benshi bateka muri muzenyi mugabo barahagurutsa Nadine top service uramaze kujya indya za Nadine vraiment indya za Nadine ni ndavuga ati gutora honyene Nadine gutora Kibo mu videographe tuzi kandi amaze gukorera ama video n'abantu benshi ariyo n'abaririmbyi ngaha amaze gusohorera indirimbo akabakora ama video meza cyane akamwiyumvira ko en plus de cela ijya club inyambo hari ama club menshi nga muri Edmonton kugira turi ijya club kuko ijya club ndayizi n'abantu bari très pro kandi bari mu bantu baririmbye zijya ndirimbo reba ndirimbo za kera zidora dutamba bari muri ajya ama club akomeye hama bamaze kuja gukimbiba akazi no muri Canada umuco ntibawutaye baragumanije akaca bano babajya navuze ati oya ndamuhebeye manager arazi ko observe arazi ko arazi guhitamwo arazi kuraba erega ukuraba bifise amakritere menshi kuko urabona nko nk'akarero uvuze ati ngo urahisemo nka Nadine top service hari ibintu byinshi uraba ko c'est pas seulement kufungurwa ziwe arabana qualité atanga na rapidité bitangamo hama ikindi naco karaba abo inyambo karaba ukuntu bazwi qualité yabo ukuntu boganize ibintu byabo donc navuga yuko tu as raison kubera n'umuntu abanza d'abord kwanaliza imbere yo gufata choix hari abantu benshi cyane hari abantu benshi cyane buzuye nka jewe kugira mpitemwo yarambwirije kuri arambwira uti hari aba director benshi hari aba videographe benshi cyane ngaho muri Edmonton ariko wewe ni urushije abandi bose nahisemo kurumva ni privilege kandi bikaba binyoheye cyane nguma mbalanda batumira ni ibintu bizoba ejo reka ndabwira isaha okay bizotangura 18h bizotangura 18h ni one man show ya Kigingi izobera kuri adresse 14304 134 avenue Northwest ndasubiyemo kandi 14304 134 avenue Northwest Edmonton rero bagenzi n'utashika imbavu zawe zizohomba akunda kuvuga ngo iyo umwenyuye ngo bahongereje amagara ku mubiri bahongereje amagara ntuzenya Michou arabivuze Kigingi n'umuntu aguhereza morale arakuvyura akakugira gute voilà rero turatumiye abantu bakunzi bimuhira media muri Canada bakunzi muri ko mbaraba ino video turabatumiye ejo ni 18h kuri no adresse nababwiye mushobore kuhishikira hama muze twangane natwe kene agafoto Kibo ni hazoba ari kene aka video Kibo ni hazoba ari ibintu byose bizoba biri swana hama ebana tweko turavuga amashwa yiwe nujya mu DJ vraiment ujya mu DJ no DJ abantu bose bikugura ntuzenya oya manager no kuri ndagukuriye ishapo ku rutonde rwawe n'ukuntu uzi kwanaliza ibintu ukabipanga ibintu bigapangika neza ahubwo n'ukuntu yiyumviriye Michou n'umukomedi bana yanje ndabona ndaba amashow yiwe naravuga ati bana nuwakera abantu bazobona Michou bitegure gutwenga gushika naho bagwara imbavu n'ukuri ibintu bizoba bipanze neza bizoba biryoshe cyane ni muze muri benshi cyane hari ikintu yacanwengeje ujya myiteguro ya Kigingi mana yanje kugira amari misi ajya mu cayi urazi ko cayi bakimana bakanye umenga ni zateza za gwegura n'ahantu bakanye cyane gose bije rero nugutinya kuza nga muri Canada ni biki byabaye avantage ya mbere Kigingi afise ni kubera ashitse imbe itarakubita cyangwa ngo atangure kwera bisa nko kumengo akiri muri sama rero urumva yego hari imbeho rero niyo ari karitegurira twaramubwiye ati umviriza
ahanya rigiye dushika muri kakabeho kavuga ati ugashobora kwestima ni kakabeho k'igitega mu gatondo ni kakabeho kahe ko ngaha mu gatondo ukumva ati okay niko twoshobora kwestima tugeze mu runo mwanya rero tugende uritegura yacagenda guhitamo kuja kuryama mu byayi. Wow, mwebwe rero nukuri Kibo turanezerewe cyane kuntuze ku muco uduhaye kuri show ya Kigingi. Nukuri namwe mugume mukurikirana Imuhira Media nzogenda ndabereka ibintu etape nubu numvise hari hano numvise ngo agiragende Kigingi ngo kuramutsa abarundi ngo donc kugira abiyereke hanyuma rega ari abantu batemeye ko Kigingi yaje kubera ngo yashitse minuit Edmonton numva nta muntu numwe yamutegeye kuko yashitse amasaha ya minuit amaze kurenga presque saa 7 y'ijoro numva nta muntu numwe yagiye kuri aeroport abantu baguma bibaza ngo ni bimwe vya debene ngo bizohava bihomba ngo turavyemera ngo cyangwa nivyo cyangwa sivyo je ndagiye ndamubazanira Kigingi no munsi ngiye kumurondera bambwiye ahantu agiye kuramutsa abarundi mukurikirane Imuhira Media ngira nze kuharondera bosi ndamenya adresse neza mugabo mfuma nguma nzunguruka Edmond mpaka ndaharonge ninja inzu kuyindi mugabo ico nzico nuko ndabemeza neza ko Kigingi yamaze gushika nuko murakoze Kibo nambari kindi ugomba kubwira abanywanyi ba Imuhira Media umwanya wawe. Ico nababwira gusa nuko mwubandanya mukurikirana Imuhira Media kuko ni TV yanyu, ni TV hari ngaha ku bwanyu, ni TV kugira ibereke ibintu bitandukanye byo ngaha muri Canada, ubuzima bwo muri Canada. Nibaza yuko Madame Jo ategerezwa kubandanya avumbura abantu kubera naje ngaha yamvumbuye. Narinje kumuraba ngati dukora ikiganiro urumva ntegerezwa kucanza kugira ndamutse Imuhira Media twamanye before ariko kubera bivanye no kubura bigaca bituma nangwa kuba ariko Madame Jo mwaragumanye nawe yagumye abahereza inkuru nshasha guhereza inkuru nshasha rero ikintu ndabatumiye no kuguma mugira subscribes mugire n'ama commentaire no kuguma mudushigikira munatubwiye n'iryo mukeneye kubona no kumva Madame Jo azobarondera no mu mama arazi kurondera inkuru kabisa. Murakoze. Ciao.